Sepodilic ASBL ibicishije mu mugambi wayo wa ADEP, Action pour le développement et protection de l'environnement, ryarabonye yuko kubijanye no gukingira ibidukikije bigeramiwe. Hama yarabonye ryategeko rijanye no gukuraho amasashe en plastique n'amabouteille yuko bitaragira umurindi ushimishije. Naho haho twaciye dufata intumbero yo gutangura kwigisha ugwaruka kungene bashobora kuvyegeranya, kubitandukanya. Ngabo na cane cane turafise impungenge cane gushika nano kano kanya yuko abantu bamwe bataratandukanya amapubeli yaho bashira amasashe n'ama plastique y'amabouteille. Ni ukuvuga nti ibibora n'ibitabora kubitandukanya. Kuri kano kanya turatera akamo abantu bose menyesha makuru ku gutangura kubishira habona yuko amasashe ari mu bintu vya mbere vyonona ibidukikije. Twebwe nka Sepodilic twavuze duti reka dufate iya mbere, hariho n'abandi bariko arabikora mugabo dutangure kuvyegeraniriza ahantu hamwe. Twarituye ikigo OBPE hamwe n'ubushikiranganje bwo kudufasha kuduha nyakibanza. Turakeneye ikibanza cyo kwegeranirizamwo iyo micafu itabora kugira dushobore kandi kwihinguramwo ibindi bintu byoshobora kugira akamaro. Turatewe impungenge cane gose n'ukungene uyu murindi w'aya masashe ukiri hejuru. Abantu benshi ntibarabitahura yuko isashe ari ikintu ca mbere kibi ku buzima bwacu. Ndashirako akaburungu mvuga nti iyo uyituriye urya mwotsi uragira ingaruka mbi ku magara yacu. Ku vy'ukuri turatera kamo mwebwe nyene tubasaba yuko mutubwirire abantu bose mushikira yuko irya tariki ntarengwa, itariki 8 z'ukwa kabiri 2020, yuko twese zoba twiteguye guheba gukoresha aya masashe. Ni gutangura kwigisha b'abantu bo mu ngo yuko dutegerezwa gutandukanya amapubeli, notamment dufashe cane cane yuko b'abantu dufasha guteka yuko ategerezwa kugira amapubeli abiri na babandi baza gutora umucafu bakaja kuyishingura hariho ahantu bayishira yuko bica vyoroha. Twebwe turafise ahantu hatoya dusanzwe tubikorera mugabo uravye amasashe ahari muri gihugu ni menshi cyane. Turakeneye ico kibanza ciyaguye kugira dushobore kubikoramwo ibyo bintu. Hari abahinga dusanzwe dukorana kucerekeye ukungene dushobora kubihingura. Baratweretse yuko hariho ubuhinga butandukanye bwerekana neza yuko atangorane cerekeye atangaruka mbi n'imwe ihari ku magara y'abantu.